Kuri yo wa 25 ruheshi 2022 niho hinjigwa icese ikibuga nkuru nziza Peace Park Complex Stadium mu Cimakamba. Ibirori bikaba vyari vyatewe iteka n'umukuru w'igihugu cy'u Burundi Evariste Ndayishimiye, ari nawe yacacuye igitambara nk'ikimenyetso cyo kugurura icese ico kibuga cubatswe ku buhinga bwa kijambere. Ibirori kandi bikaba vyari vyitabwe n'abanyacubahiro batandukanye bari mu nzego z'igihugu. Umuryango wa nyakwigendera Petero Nkurunziza ari nawe yitiriwe ico kibuga, n'abandi bashitsi bari baje bava mu gihugu ca Tanzania, Zanzibar hamwe n'Ubuganda. Ibirori vyuguruwe na defile ndende y'abana bava mu ntara zitandukanye, abakorera muri ico kibuga, abafana b'umugwi Aigle Noir na bamwe bajejwe gucungera ibigo birangurirwamwo imirimo itandukanye abo bita abasiti. Ijambo ryashikirijwe n'umunyamabanga mukuru w'umugambwe CNDD-FDD Reveriyano Ndikuriyo, ari nawe yubatse ico kibuga, yavuze ko biyumviriye kwinjira ico kibuga citiriwe nyakwigendera Pierre Nkurunziza kugira ngo Uburundi buzohimbaze umunsi wahariwe ukwikukira wimirije, bwibuka ko hari umuntu yabaye intwari. Akavuga ko kuba bacitiriye Nkurunziza ari kugira ngo n'abazovuka bazomenye ubutwari bwamuranze. kugira ngo imyaka y'ukwikira niyo tukakiriho abantu tuzakwikira ko yuko y'umwaka gatanu ari umuntu ari ibikoreye yabaye urugamba twashyiriyeho warashinzwe n'umunani kandi mfashe macumira bafunguye munyuma wakimarisika nyinshi itanu n'umudodo kandi bafunguye n'ikimenyetso rero cy'urushema ikibuga abakoresha kuri yo kibuga n'ishyaka ry'igihugu n'ikigihugu kimaze kuba n'ibindi byose tuzokwakira n'ibihumbi 2025 tumaze kugeza cyose kuko mwabonye inyuma harimo ibirasi by'amashuri y'umunani, harimo kandi n'aho kwimurira iminsi, harimo kwadarato 600, harimo n'ibindi bibazo byinshi birimo ubwambariro, birimo amasaba y'icubahiro abantu baruhukira, reka mbere n'ibindi byinshi twabura dushimira icubahiro cy'igihugu ko mwashimye gushika ngaha, bashimiye n'umunsi mwiza waje gutera iteka nyuma y'imyaka 10 yo tuzajya neza twavuga tuti n'agace nyinshi muri mushasha ngatuvuga ko twagenze ibindi bikorwa bimwe mugabo haciye hakurikira urukino rw'umupira w'amaguru witiriwe Nkurunziza rwahuje umugwi wa Aigle Noir watangujwe na Reverien Ndikuriyo hamwe n'umugwi wa KCCA wo mu gihugu cy'u Buganda. Urukino rwarangiye ku ntsinzi y'ibitsindo 4 vya KCCA ku busa bwa Aigle Noir. Ibirori bikaba vyarangiye bashikiriza imidari hamwe n'igikombe uwo mugwi wa KCCA wo mu Buganda.